mukombozi na mukombozi yapostinze why abantu twari tuzi yuko aribo bashiririye bataduze igitega nibaze yuko kijya gihari le 25 uri kwa muganga kijya nari kwa muganga ko je nabarutse le 25 14h nibaruka rero urumva ko nari mu bintu nyene nanje ubwanje ntorohewe ariko ico nshimiye Imana nuko ibintu byose kandi tutagiye ngenda bisigira ngomba mvuge kandi tutagirega ntigisigura twe tuba turi kuri tele gusatira neza cyane dusatira umwanzi tumukubitira kuri tele abandi nabo ariko barapanga karere mu bindi sisa ariko rero ndabereke nshimiye Imana abashobora kuhaseruka nabamukombozi nyene kona batahatubonye ariko mukombozi rero yinjiye mu mugambo sende David ubivuze kuyiki erega bash nukuri tugende bukebuke mu mugambo sende David tugende bukebuke twese tuzishike bose bazishikana ko train yo ndisi no vuga ngo twese tuzishikana bose bazishikana nta kintu na kimwe bajya bafise bovuga kuri sende David ngo umutima usinde sivyo canke nta kintu na kimwe bajya bovuga ngo twebwe tuce dushiduka ngo tubura amahoro ikintu cambere n'amahoro n'umutekano ikintu cambere twebwe ngaha n'amahoro n'umutekano burya aba bantu bavuga bino bintu waru niba abantu baba bashaka baba bafisa abi wabo baba bifuza ko baja niko kuntu maze kubibona ariko bakibagira ko ubutegetsi buva hehe buva ku Mana siko biri ubutegetsi buva ku Mana sibyo so rero tuko turabona mu Rwanda bariko barazana irementanya bavuga amajambo menshi rero mu Rwanda ikindi kintu cyakomeye nuko ubuzima bwamaze kuba ndanse niki kintu bivuga ko bunya babategetse no guteka ibazo baharurira injiro zo guteka ibintu byabaye ibibazo iyo mpomo nako John Mabu Farazi kintu kimwe ndakubwira u Rwanda ntaco rurabona jewe ibi bintu bigitangura ravuze ati iyi ni avance mutse namwiriwe biravana mwese naho herereye so my name John Mabu utarakura sabone cyangwa subscribe nabikore kugira ngo tubane tugira umuryango waguse cyane abadukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi turabakunda cyane mubana mu supportinga umunsi rero nabazaniye umuntu umuvyeyi racari mu kiriri mugabo je yambwiye nti nukuri nifuza gukora ibana yaganguye atifuza gukora ati igihe ni kirekire so muraze neza ko ari umukozi akunda Burundi ari umupatriote ego namubazaniye nibaza ko kuno munsi afite bishasha bana bo icambe na mbere ndabaramutse nongera ndababwira yuko nibarutse neza kubantu barose makenga ukuntu nibarutse nibarutse neza meze neza ndashima Imana murabona yuko ari none ndakubaza umuntu ukwe uracari mu kirire kugeza umwana Jena ninze ko neza ni neza tuzotangura gukora nk'inyuma y'indwi nka 2 canke 3 uyumva gute kwanza umeze neza tumeze neza vibe ni vibe murasifuwe sana amina hari abantu rero bagutereye amasengesho hari abantu bakubaye hafi kira kajambo babwiye imbere ko tutangura ikiganiro bon jani baze yuko no gigwa ko ndudurirako sinzi jewe guca igeno hinantu kamuramenyereye musanzwe munzi ukuntu meze reka mvuga ati kwa myoma reka nshimire Laisa Kunda thank you so much ndagukunda bivuye ku mutima Laisa yaramperekeje kwa muganga Laisa yarambaye hafi Laisa twarararanye Laisa yara basi sinzi nshimire na mama ho nako nshimire mu wo dukorana nshimire mama nshimire umugenzi wanje yitwa Gladys nshimire Kersi bon nshimire abantu benshi ba Claude hariya nshimire aba diaspora bambaye hafi ba Claude nshimire ubahwe basi abantu nyene bariko baragerageza kuvuga ati
twite umuvyeyi akiri mu kiriki icyo kintu ndakibashimiye cyane ufite abafana benshi ufite abafana benshi abafana hari ikintu bamaze gukorera cyatari uvuga ati abafana ndabishimiye sinzi ko baba hari ico bariko barategura kuko haracari kare ariko pour le moment nta kintu ndabona simbese kabisa barakeneye kumenya wavyaye umuhungu wavyaye umukobwa navyaye umuhungu imbonera kuri igiswi c'inkona Aru, so reka rero tugukeze cyane felicitation. Hama tuge muri commentaire za ni wonkwe nyinshi ni wonkwe. Sibyo ni wonkwe. Jewe sinzi kwibwira hari n'umuntu afite agafanta agukeze c'est ça. C'est ça parce que wavuye kure. Kandi rero je ndishimye kubera ko tugiye gukora cyane bivanye nuko neza cyane. Timu yacu iba ibikazi iyo turi kumwe kabisa aha umeze neza cyane safi sana neza bose ndayishimiye bareba mwongeye Evariste Major ndayishimiye les amis nta kintu turababaje nk'ukuntu Jack ariyo narindi si waruri ariko ikintu kinjohera nuko twari twungutse nuko ubundi nyene twari twungutse ariko narabonye amaposti menshi abantu benshi baguma bavyakiriye gute ubonye écoute narabonye amaposti abantu benshi baguma babaza musumeno harimo na mukombozi yarapostinze why abantu twari tuzi yuko aribo bashiririye bataduze igitega nibaze yuko kijya gihari le 25 uri kwa muganga kijya nari kwa muganga ko je nabarutse le 25 14h nibaruka rero urumva ko nari mu bintu nyene nanje ubwanda ntorohewe ariko ico nshimira Imana nuko ibintu vyose kandi tutagiye genda kusigira ngomba mvuge kandi tutagirega ntigisigura twe tuba turi kuri tele gusatira neza cyane dusatira umwazi tumukubitira kuri tele abandi nabo ariko barapanga akarere mu bindi sisa ariko rero ndabereke nshimira Imana abashoboye kuhaseruka nabamukombozi nyene kona batahatubonye ariko mukombozi rero yinjiye mu mugambo sende David ubivuze kuyiki erega bash nukuri tugende bukebuke mu mugambo sende David tugende bukebuke twese tuzishike bose bazishikana ko train yondi sinovuga ngo twese tuzishikana bose bazishikana kandi bazategeza kwishikana kuko n'umugambo umwe baje nico tubagambye kumenya umugambwe numwe sende FDD kabisa nero yakiye gutere wumvise mutama bamwongera icambere na mbere harabavuze muri commentaire ntaraheza ati mutama bamwongera shaka zani n'imvi aho atagishoboye no kuvuga yego je nandi ndabishigikiye cyane nukuri mutama ni bamwongera noneho bamwongeye nukuri nakandi baze bamwongere nagasubira bamwiyongerere jewe nukuri ndaryohewe bimwe bivuye ku mutima ariko muzobibona ndacatamba ndacaryohewe ndacacerebra kandi gushika umwanya vraiment mba nuvume ngo no haguruka harabitwa bacimamanda abitwa banyandwi baguma bavuga ngo yamuhengo Prezida ntacu yamaze ngo mu myaka indwi sivyo bakavuga nduru ntacu yamaze koma nico shaka rero batubwirire none ntacu yamaze gute oya mugabo antuka arashobora kuba atakibamariye bobo twera kitumariye none yo marira abansi ikintu gute naho yo gikora bibona gute ufete nshaka ndakunganire yaru hari abantu batazi sende David yavuye sende David yaragwanijwe imyaka yose maze kubutegetse bashaka bakore gute ko twubaka bamenya voilà none ndakubaza aho ahubwo dushimira ibyo tumaze kugerako neza cyane ibyo nagira mvuge mbega aho boshanya ngo baturire ngo amapine bagire gute babatyoza igihugu bagira uku bijya baturiye baraje kuvyubaka voilà nibyo nagira mvuge baraje kuvyubaka ibyo basize baparanganije barabitunganije c'est ça nta kintu na kimwe bajya bafise bovuga kuri sende David ngo umutima usimbe sivyo canke nta kintu na kimwe bajya bovuga ngo twebwe tuce dushiduka ngo tubura amahoro ikintu ca mbere n'amahoro n'umutekano ikintu ca mbere twebwe ngaha n'amahoro n'umutekano
burya aba bantu bavuga bino bintu waru niba abantu baba bashaka baba bafise abiwabo baba bifuza ko baja niko kuntu maze kubibona ariko bakibagira ko ubutegetsi buva hehe buva ku Mana siko biri ubutegetsi buva ku Mana sibyo so rero tuko turabona mu Rwanda bariko barazana irementanya bavuga amajambo menshi rero mu Rwanda ikindi kintu cakomeye nuko ubuzima bwamaze kuba ndanse niki kintu bivuga ko ubunya babategetse no guteka ibazo baharurira injuro zo guteka ibintu byabaye ibibazo iyo mpomo nako John Mabu baratse ikintu kimwe ndakubwira u Rwanda ntaco rurabona jewe ibi bintu bigitangura ravuze ati iyi ni avance ku Rwanda iyi ni avance kandi naco mutarabona nibindi biri inyuma akari inyuma rero karahinda rero je niyo mpamvu mpora mvuga ati tugende bukebuke turabe ibikurikira muzoyobegwa amajambo neza mu Kirundi ibintu bizoba sivyo ibintu bizoba ubwanyu twenyene tuzotangara kuko bizoba ari ibintu bidatahuritse u Rwanda ruzokamara u Rwanda nyene ruko rurasubira inyuma twenyene dutangare urumva rukubitwe n'ubugesera bwaduke inzara yongera kubite abantu buho bariko barabaharurira uko bateka bon bariko barabaharurira inshuro boteka bakabategeka bakabwira gute ni urako Kagame byamunani erega iyo nyene niyo ntango iyo nyene niyo ntango niyo mpamvu muramvuga ati ni avance ni avance murindire rero nk'inyuma ya domo none kuva we wabaho wari wigere wumva umuntu ategeka inshuro ateka nta n'umunsi w'akarimwe n'Imana mbega Yesu we ariko muvuga ngo ubukene buraza ubukene buza nabi none gusha umuntu agutegeke mu nzi wawe inshuro ushobora guteka umva tujya atari ibibazo kabisa ni ibibazo cyane bikomeye gose yes aru katugaruke mu bintu by'amatora igihe cy'amatora usanga abantu benshi mu misi yahera wasanga badatekanye mu myaka yahera wasanga nkuba ari bihuha ariko unya we nka wewe bene igihugu muhora buri munsi uri kanya abene igihugu babona gute bon ico novuga nuko abene igihugu batekanye abene igihugu bari mu mahoro abene igihugu bameze neza ndetse twese turi mu mahoro tumeze neza bon nta kintu cihungabana caje kare haravugwa amajambo menshi terabwoba ariko ubu nyine natwe turabona yuko amahoro yaraje atuka hariho abavyeyi bacu bari mu kazi hariho abantu ko atanga ibivuga bwa mbere batarishikana muri CNDD-FDD hariho abantu kandi dukeneye abantu baba benshi mu mugambwe akantu babwiye nakahe bon ico novuga coco CNDD-FDD utsokwamara umugambwe umwe ica kabiri mwese muzategeza kwishikana Chekene jaye mwana ndakivuga mugatwenga kandi mvuga ndi pause kunyenga sindagira ryajwi rirerire ndacari mu kibiti ryajwi rirerire nahora mvugisha ariko drama ndababwiye kandi I am serious CNDD-FDD n'umugambwe uyu nta n'ubundi uzodomina CNDD-FDD kandi kindi naco twicare tuvuga ati nta ntambara izoza uzotera izotangurira mu rugiwe iherere mu rugiwe nkuko sogo yagize nkuko sogo yasize arivuze noneho na data nawe acara gahera heza bazotera natwe dutangirira hariya ntabwo dufise twebwe twe turi mu mahoro sawa reka ndagushimira namwe ndagushimire cyane mbere abantu bose dukurikirana muri commentaire kandi bo mwipfuriza amahigwe menshi aru simba imanga nyinshi ni wonkwe nyinshi turabakunda cyane hariho akantu nabonye mu makomantere hariho abantu benshi bamwambaza none aru tworonka gutera imikashi yawe tugire gute
reka ngigwe ko ndayitanga kuko ndazi ko ari benshi baguma bashaka ati linka tugukeze alo tugukeze. Bon, c'est ni 67 22 69 59 Uwiteka Arlene. Iyo niyo linka kandi rero mutavyitiranya ngo turiko turacoresha. Sindi ko ndacoresha abantu benshi bariko baransaba Lumikash. Écoute. Uwumva ko afise uwo mutima ari we yanyatse Lumikash, yansavye Lumikash canke yarafise umutima wo kugira wo kuma, sindi ko ndamusaba ariko wewe uko yari yabuze inimero yanje Lumikash ni 67 22 69 59. Izina ni Uwiteka Arlene. Kabisa. Tugushimire cyane.